Yeah, abakozi ba Stars TV je I'm the best. Nta kibazo na kimwe yombaza ngo kinanire. Kuvuga kariya gakamera no gasambura kose nkasubira nkagatera. Ariho. Fernari. Erega. Bernice n'umubeje. Hello guys, mwe mudukurikira kuri Stars TV. Nko mubona ni class kuri micro. Uno musi twaramutse tuza kugendera abantu. Tubaza bwa bazo musozo menyereye rero. No musi rero behind camera ni Sisi no musi dushaka kubaza no musi tubaza Sisi basha. Mwe mube hafi yanje, mugume hafi yanje, mukurikira ingano cacu musi ngomba kubaza Sisi yankayemera ndamubaza. Sisi ngo ndakubaze kwe no musi nkoresha wewe. Bize gute? Ingo ndaguha Ingo ushaki. Yeah, abakozi ba Stars TV je I'm the best. Nta kibazo na kimwe yombaza ngo kinanire. Ngo ni best ni best sawa. Ari cool musanzwe mubizi mu biganiro byose mwaba mubona mumaza kubibona. ITEL 837 is Diamond Platinum choice and your best choice. ITEL, enjoy better life. Okay, hello guys. Nko mubona turi kumwe numu promoteur musanzwe mumenyereye kandi aza kubibwira musanzwe mumenyereye naje turi kumwe ni Claza Kimana akora Stars TV uyu n'umugenzi wanje arikabibwira. Hajya ndakubaze Bernice. Wowe ni wowe CEO wa Stars TV. Sinavuga ko ndi CEO no mvuga CEO. Ahubwo mbwisho cyonye majambo yose ni good. Abanze kubwira hanyuma kuko urazi sivyo bagomba mbaza. Oh yeah. Ako nakaronizaniye. Ndagashize muri program. Oh yeah, iyo program ndayikashije. Muravyumvise ariko aduhisha ibintu mugabo ntaco reka tumubaze. Nakuzi kukunda kugara micro amajwe gatakara. Guys, mwihangane cyane uyu muntu niwe akunda kubikora ivyo bintu reka ashaka kubinshirako. Okay, wowe witwavuza ko witwa? Baranzi izina nararyubatse Bernice. Nukuri wewe uri kurandaba nimba utanzi kabisa cawandeka muri commentaire. Je ndazi ko munzi. I am the king. Yeah. Sisi. Yeah. Shaka kubaza utubazo tubiri, novuga ko ari tubiri. Abantu basanzwe bamenyereka ahubwo avando tureka ndakubaze. Wawe barize? Yo Bernice. Amuntu yogira televiziyo atize. Narize yo reka. Urana ama diplome yose aba. Urayatse. Hatanguriye. Itangura ntanzi gusa ndazi AD. Diplome AD ndayizi. Nta yindi nzi. Mukama. AD. Niyo bita D7 ntayuzi. Na A3 ntayuzi. Erega ava yuko. None harabaho na A4. Aya ntayo ndabona iyo. Nacho waronsi yihe muri izo Izo zose nta nimwe ntafise. Zose wize umva warahejeje ongera asubira nkindi canke narahejeje nongera ndasubira ndaronka n'izindi. Okay wize iki rero? Muri secondaire bijya ariko ravuga vya AD mfite diplome ya AD en électronique. Nakuvuga kariya gakamera no gasambura kose nkasubira nkagatera. Okay Sisi. Urubatse ubyona umusore. Vyazo wabimbarije. Bakunzi ba Stars TV muri buka twicaye hariya ivyo nivyo bibazo yatanguye kumbaza. Hari abantu batashoboye kubona kita kiganiro, abantu batashoboye kubona kita kiganiro ko nuwo basore babirabi babibone ko bara ibintu biri update. Je ndubatse. Fise inzimwe. Uriko uranyumva narayubatse kabisa guhera ku mushinge gushika ndayirangije. Nivyo wambatse. Mugasinda umufundi ntabwo ndumufundi nta nubwo ndumuheda narubakishije. Umugani wa mbitwa guti mwe yavuga ngo ntapanze yavuze mukurukuru ngo ntiyubatse ngo abana inzu nubatse umviriza ndakubwire je ndapanze muga kubera inzu nubatse ahantiri sinshaka kuhaba muri no minsi. Uzaba mu yindi minsi. Okay Sisi.
shaka kubaza igisokozo ndibaza ko wabyize Isokozo. Sha ahubwo mumaze ibintu byinshi yego. isokozo Nta bisokozo nta shuri na rimwe ryigisha ibisokozo. okay umvita kubwira ibisokozo basi turabyumva kera barabidutera ibitito babidutera inkuru babidutera inkuru kandi ndavyibaza ko no mashuri usanga umwigisha ariko aravuga ibintu acishamo gisokozo katubwira umva tuvuga ko twabyiza ko twana mu mashuri twarabyumviseho abafaciye impensa ariko sha Bernice je ndakuruta umviriza ndakubwiye je navukiye ahantu hitwa imuramvye ni bwa muranabizi no kuvuga ushaka ikirundi kimeze neza cyane kinonosoye ebana tujuje vyangombwa ni muramvye imuramvya capitale Royale ya Kenya Royale imwe bitwa ngo meni Rwanda Burundi wa mwana yavuka hirya yejo umviriza rero ico gisokozo umbajije ni patire na musenyeri bacenga hepfo nivyo je ndakazi sawa ntacyo aho hepfo haciye ingoma itavuga ngoma itavuga gashawe ikura he iyo ntiba ari ingoma imaze kwitwa ingoma ibivuga ntacyo icyo turakizi kirabaho nyishura ngo ndaguhaye ndaguhaye okay umugore afise inda haje umugore afise inda aba ari ingoma itavuga niko bavyita ndibaza yuko mu byo mbiza cyamunaniye umviriza ndakubwiza ukuri wewe barashobora kugufunga bafunga wakinyigishije ngo ni ngoma zitavuga oya abagore bafasoni nitwo batuka ariko cyo ndakibaza barakizi bazo nakirondera bazogira ama recherche bazokimenya aba bajya abana batoyi baza abantu bakuze ndibaza cyo barakizi ahubwo ntacuze soko niruze ninda ari kuri kamera uri kamera ariho inde Fernari erega Bernice n'umubeshi hariho Ferna cameraman muranda oya sinabaje kamera basanisa Steve oya wavuze uri kuri kamera uri kuri kamera ubunini Ferna reka ntibagufata hariho Ferna none hariho akozi basanisa Steve no kubera ko bidakunda ko mpindukiza kamera nta muntu numwe ari kuri kamera jeje na ndi kuri kamera Bernice acafata ko nguvu ngo ampikiganiro aho rero ashatse kutubwira yuko nivyo ari mu expert muri ivyo ashaka twereka yuko ari mu expert wo gukamera atamuntu ariyo ashaka kamera arabinyeretse ndabiboneza bikora no musi ndayitana byanze ndi kamera no musi urayinyemera ndayitana oya uze uri kamera gute ndi kamera ibyo by'akazi biba mu biro nari nzongiye ku kazi wenda biza akajagari kawe mere na pere ntiwobaha umwanya wo gumo ngwingo ndabaye ikiganiro okay guys liking sharing mugena subscribe muko mubona yari CC Hit Promoter CEO wa Sunny Stars TV naje yari Class Akimana CEO Chief CEO mbese ndakubaza ndakibuza ntumbwiye ngo nivyari mu program nahakubaza no musika kunanire kugira ngo babone yuko nawe tazi byose mbwira wese mu majambo yose nzogakata ndiko ndamonta ikiganiro mbwira wese mu majambo yose wese mu majambo yose Bernice yakubwiye kwanza ko samashuri angahe wewe wambwiye yuko ufise D7 umbwira ufise A2 na A3 mfise A3 na A2 na A2 D7 nayo ufise bakaroreya yo ntayonzi ni mpamvu ntayibuze okay agasa kimbwire kandi ntuzogice water cross gender kazi guys bye ntibyahagaze Sunny Stars